kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangire mu gitabo ca kabiri c'abami, igitabo ca kabiri c'abami igice ca 5 kuva ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 27. Abami ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 27 handitswe ngo Elisa aramuha ati genda amahoro. Ariko Namani avuye yagenze akarere gatoya, Gehazi umukozi w'uwo muntu w'Imana Elisa arivuganya ati databuja ko yahebeye Namani uwo Musiriya ivyo amugemuriye ntavyakire. Ndakurahiye guhoraho kuhoraho singenda ntirutse ngo ndamuhamvye ngire ico ndamwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani, maze Namani abonye umukurikiye yiruka aruruka ava mu mukogote wiwe ngo bahure. Aramaze ati namahoro, nawe ati namahoro. Databuja arantumye ngo ubu nyene agendewe n'abahungu babiri bo mu biga ivyo kuvugishwa, baturutse mu misozi y'Abefurayimu. None mutabare ubamuhere itaranto y'ifeza n'imyambaro 2 yo gukuranya. Nuko Namani aramwisha ati he, nutwara itaranto 2. Nuko aramugobera amutekera itaranto 2 z'ifeza mu mifuko 2 hamwe n'imyambaro 2 yo gukuranya, abikorera abantu biwe 2 baja imbere ya Gehazi bavyikoreye. Babishikanye ku musozi wabo arabibaka, araheza bijana mu nzu, arabibika arungika abo bantu baragenda. Maze araza yinjira aho shebuja ari. Elisa aramubaza ati uvuye he ga Gehazi? Uwundi ati eka ntaho nagiye. Aramubarira ati mbega ugira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe? Igihe wa mugabo yava mu mukogote wiwe agahindukira ngo muhure? Mbega iki ni igihe cyo kwakira amahera, imyambaro, imirima y'imyerare n'imizabibu, intama, inka, abashumba n'incoreke? None rero imibembe ya Namani izokomako no ku ruvyaro rwawe kugeza ibihe byose. Maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka sherege. Imana ishimirwe ijambo ryayo kandi Imana idufashe. Mukundwa uri kuradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, ijambo ndagusangiza niri: muntu w'Imana wirinde ikinyoma. Uvyibarire, ubarire umutima wawe, ubibarire abo muri kumwe, ubibarire abana bawe, ubarire abagenzi, ubibarire aburongoye. Muntu w'Imana wirinde ikinyoma. Uyu iyo avugisha ukuri yacamara ati ivyo bintu bireke, ivyo bintu biri ku muvumo. Ariko yaramuhenze ngo ntaho nagiye. Abantu muri iki gihe barakinisha ikinyoma cyane, ariko ikinyoma ni ikintu kiremereye cyane, kuko ikinyoma iyo gikoze canke iyo uvuze ikinyoma uba wifatanyije na kameremere ya Satani, uba wifatanyije na Satani. Ni ibintu biteye ubwoba, uba mucitse umwe, kuko biravuga ngo niwe se w'ibinyoma, ngo yamye ari umubeshi uhereye imbere na mbere. Uwo nta kuri kuri muri we. Yesu nawe aravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo uvuze ukuri uba ushize hejuru Yesu, uba werekanye ubuzima bwa Yesu. Imana idufashe cyane. Muri iki gihe abantu barabikinisha gose, byamaze kuba ibintu bisanzwe. Sindiko ndavuga bimwe vyo kujandajanda vyo mu biyago, niho ndavuga ikintu kijanye n'ivy'Imana. Abantu bamwe baratanga n'ubuhanuzi butari bwo, abandi barahenda ababarongoye cyangwa bagahenda abo barongoye. Imana idufashe. Uyu yahenze uwumurongoye. Uwumurongoye ni ikintu gikomeye, kuko abagufise ko autorite, umuvyeyi, umurongozi. Wirinde cyane cyane abarongozi bo mu buryo bw'impemu, abahagaze muri ico kibanza mu gishingo c'uwamutumye. Rero kumuhenda ubuhenze n'uwamutumye.
wiyubare cyane. Narabibonye abantu benshi babikinisha. Hariho umuntu yaraheraniye uwundi, hanyuma arambara ati urya muntu nari ndamukeneye wontiza telefone, ni kuko utokoresha ntiza. Aramuhamagara akoresheje iyiwanje ntiyarayizi, aramubwira ati bite ko nakuronde nkakura, ndi ruguru narafatiriwe, ikamukubita ibiwani vyinshi nyene. Wa wundi nawe yari inyuma yiwe mu muduga ariko aramubona, aramubwira ati urakoze mugabo nagomba ndakumenyeshe ko ndi inyuma yawe. Wa wundi ntiyashoboye guhagarara, yaragize ubwo arabandanya. Bamwe baravuga ati reka turi mu gihe c'ubuntu, umuntu ashobora kwigira ivyo agomba. Reka turebe mu isezerano risha mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Handitswe ngo kandi hariho umugabo yitwa Ananiya, murantunga, handitse ngo hari umugabo yitwa Ananiya, ndiko ndasoma muri Bibiliya nshasha y'ikirundi. Hari umugabo yitwa Ananiya agurisha itongo afatanyije n'umugore wiwe Safira, yisigariza ku kiguzi caryo. Umugore wiwe abizi, azana igice agishira imbere y'ibirenge vy'intumwa. Petero aramubaza ati Ananiya, ni igiki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpwemu yera ukisigariza ku kiguzi c'itongo? Ukirifise ntiryari ryawe, kandi umaze kurigurisha ikiguzi caryo ntiwaragikoresheje ico ugomba uko ugomba. Ni igiki catumye wigira inama mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, Imana niyo uhenze. Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi, abavyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi. Imisore iva hasi iramutekera, iramujana, iramuhamba. Haheze nk'isaha 3 umugore wiwe arinjira atazi ivyabaye. Petero aramubaza ati mbarira, mbega itongo mwarigurishije ayo nyene? Aramushira ati ego menayo. Petero aramubaza ati ni igiki gitumye muhuza inama kugerageza mpwemu w'Uhoraho Imana? Ibirenge vy'abahejeje guhamba umugabo wawe biri ku rugi, nawe barakujana. Uwo mwanya agwa bukumbi imbere y'ibirenge vyiwe. Ya misore yinjiye isanga yamaze guhera, iramujana imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'abavyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi. Imana idufashe gose. Aha ni mu isezerano risha. Yesu yari yamaze gupfa, ukuzuka no kuja mu ijuru, mpwemu yari yamaze kuza. Ubuntu bwari bwinshi niko batubara mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo wa 33 haruguru y'ico gice duhejeje gusoma nyene. Ku murongo wa 33 kandi intumwa zashingira intaho kuzuka k'umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo bose. Ubuntu bw'Imana pana bukenya, pana ubuntu bw'Imana abantu bakinisha. Ubuntu bw'Imana bwinshi bwari kuri bo bose. Mukundwa, ndakwinginze wiyubare. Ndasubiye, muntu w'Imana wirinde ikinyoma. Iyo uhenze umuntu w'Imana ubuhenze mpwemu yera, mpwemu yamutumye wahagarariye. Abantu bashaka kunze kubikoresha mu gutangisha kumbure kugira ngo abantu hagire ubwoba bace batanga vyinshi. Oya, isi ico yazize. Ico yazize niki? Petero yabajije umugore, mbega naya nyene? Ubundi ati egome. Yari gushaka kuvuga ngo oyaye, twagurishije inusu turayibika, twazanye inusu. Yari gwabo, bari bafise uburenganzira bwo kuyakoresha ico bagomba cose. Ariko ibituma abantu babesha, bamwe n'ubwoba, yimvira ko yoca karigwa agakugwa mu kazi, yoca ahanwa, abandi ko yoca giri ingorane, abandi babiterwa no gushaka kuboneka nk'uku kwaba kugira ngo baboneke neza mu bandi, n'ibindi bintu bituma abantu babesha ni vyinshi. Hari abagendana ibikomere bakishira ko bitari gwabo, bakitirira abatari gwabo, bakitirira ibibanza bitari vyo. Mukundwa, Yesu yaravuze ngo utinya abantu nta nkwiye, ariko mutinye wa wundi ashobora kwica ubugingo, ashobora kwica umubiri akica n'ubugingo.
umubiri n'ibyo bijyanye n'akazi no kubaho kwawe. Ndakwifurije kwirinda ikinyoma, wihane ikinyoma, utinye ikinyoma, umenye ko ikinyoma kiva kwa se w'ibinyoma, yamye ari umubeshi uhereye bwa mbere na mbere. Ugume mu kuri, ubimvuga kuri, bizogufasha, uzobaho widegembya, uzobaho amahoro. Iyo utanguye kubesha abavyeyi cyangwa kubesha abagukuriye, ubwizigirwa buratakara. Arashobora kutagica kubarira ariko ubwizigirwa bwatakaye. Bamwe rero uribaza kubana n'umuntu atakwizigiye, ivyo ni urupfu. Mukundwa, utunganye inzira zawe, wihane. Namba hari uwo wabeshe, hari ico wamwononeye, umusabe ikigongwe, wiyemeze uti kuva ubu ndahagaritse kuvuga ibinyoma, nzoba imvuga kuri. Imana iguhezage. Ntabwo udafite ico usubiza, iyo telefone ureke kuyitaba, mugabo ureke kubesha. Imana idufashe cyane. Nkundira dusengere hamwe. Mwami mwiza, nuhabwe icubahiro kubw'imbabazi zawe n'ubuntu. Waravuze ngo umuntu niyihana uro kwizigirwa, amaraso ya Yesu aca twoza icaha cose. Ugire neza uyanyumvise, umubabarire, umushoboze kugendera mu kuri, ushoboze kugendera mu kuri, utugirire neza. Icubahiro kibi cawe, amahoro n'umugisha w'ibyacu twese, ubuntu bw'Imana bugwire muri twebwe, dukire imibembe, dukire ibitero twugururiye Satani kubera kwifata nkawe. Ibigwara biguma biza, ibitero ku bana bacu, umuvumo ku bana bacu, umuvumo ku vyacu utuveko, imibembe n'ibisa navyo bituveko mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko wumvise ugusenga kwacu, utugire neza twese, kuko atawundi mugisha dusa atari wewe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.